Icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. Ucugira ukore neza akajya kaju hama na mayonnaise utegure neza ibintu byose hamucuma amaganda nta kibazo no musi n'agasalade ndashiraho Mustari salamisha sawa nacu izi ngorane ndazi keneza kugira nacu je suis sûre que ça va marcher. Karibu. Amahoro neza. Nkuko twari ko turabivuga karibu kweri. Murakomeye. Mwariko muramvuga. Oya. Twatumaze iminsi tuvuga ko tuzoza kubaraba none muramutwitanze. Turabitanze. Yego. Ariko ni sawa ni byiza. Ntangorane. Mwe jewe nukuri nanije kubaraba. Ngo murabe ikibazo mwokemura iwanje hari ingorane. Yaba abakobwa banje mukunzi na Kirore bariko bajyana cyane bapfa umuhungu wanyu none jewe ibyo bintu nukuri muraba ukuntu mwo bigwanye ibyo bintu nukuri ntambara no kwicana abagombe bicana umuhungu wanyu none biva kuki ngo umuhungu wanyu nambagomba umukobwa mukuru nambagomba iki Kirore yagaye ngo agomba mutwara umugabo cevyo sino bimenya no kuri kw'Imana ivyo bintu mubikura mu nzira Kirore ariko arashikuza iriga abavugana none hari irembo twari bwafate nanje ivyo biranda none urumva Kirore yahuye n'umuhungu yego umuhungu aramubona Kirore aramubona yego oya no kuyaga barayazi mwanya muremure kandi aranamukunda yego ariko ari ibintu Kirore yakoze bitanezereye umuhungu rero bitamunezereye umwana w'umuhungu aravuga ati je ndashaka kumurongora cyangwa imisina murugo ntarembo ndasa yari bwasinye ntiyari bwaze ni wanyu baje kugira ibyo avuga hasha nta gikumu yateye kwe amuravye neza cha abiga ingeso cyasanga n'umukobwa adashaka kumera umugore acashira ku ruhande abonye rero mukuru we burya mukuru yaramwizi ingeso asanga n'umukobwa akwiye kubaka ni wa mu mari inyota umva rero yamushitse ku nyota niwe yace yimira mukunzi musabirembo yego ariko Kirore Kirore ahubwo we dufashe hakaba hari iyo ngwano natwe ntidukeneye ko tuzokora ubugeni tuze gukwera umuhungu wacu mu nduru agenda umukurira inzira ku gishitsi no kuri burya inkoni ku gishitsi n'ukuri burya gamwa abavyeyi burya inda ziragabuye cyane inda ziragabuye no kuri abantu urabavyara ari gwawe mugabo hakava mu mwana akakubera ingari n'umwana yitonda no kuri bajya abana nje nabivyari mugabo oya wewe nyene uribonera ko ego nukuri ndavyibonera none Kirore ntabitahura ego nukuri ntatahura ko urumva ukubitahura Imana ari ibigira ndabibona Imana kari ibigira jewe nukuri abana nije nabivyariye neza cyane mugabo ndabona wapi urabona nawe katawo twara Kirore yabonye mukunzi mbona umwana nyene nukuri na jewe ndi nyina namuvyaye mukunzi n'umwana yitonda yozi wanya kubaka ego nukuri bako nawe ivyo rega na Kirore nawe azoronka rega inyifato niyimwiciye niyayihindura azoronka uwo bahuza
canke aronka uwo basara co kimwe naravuze urya mwana basare wanje kumwe. nukuri hashice abahungu benshi arababenga yarababenza abahungu benshi no gukubitwa bakagomba gukubitwa ndavuga nti mbega akabifatira mu gahanga mugahanga oya ntuvuge byinshi naravyiboneye jewe nejo Asha. rimwe sinirigwe Rimwe naravyiboneye. ndatambika intuze mu nzira ejo ngo yigwa arasambura ataramara na kabiri oya no kuri uburyo mwana nujya mukuru oya twebwe yego no kuri waje nk'ushaka kutugisha inama mugabo nuko bagomba kwica nagomba kumwica umukuru Oya. aramurenganya n'imfura n'umwana yitekereza mukuru we ntaco yakoze kugira ngo amwake umukunzi sivyo amwake muhire wacu siko yarifashe neza n'abandi baramushima kiretse twebwe twenyine n'abandi bose usanga mukunzi bamuvuga neza Cirore rero nagenda atekeretse ahubwo yaba ari ubona hanura ahakura icigwa areke kugenda yitwara nabi abahungu abanka ataca abaziza kandi usanga muri abo yansekanye harimo bari kumutwara niho bavuga kwera ati mureke izina niwe muntu ujya mukobwa wanje oya yari Cirore ntimwari mwihenze mbe mwamwise Cirore wewe na se ego nukuri ubwiza arabufise ni izina niwe muntu nawe rero iryo zina riramuhenda akaca agendera ngo ni Cirore ntabi Cirore ku isura yiwe nziza abe ni Cirore kunyifato bimufashe guhinduka none mubona mwomfasha gute no oya genda umubwira uti nabi Cirore ahinduke ari Cirore nyene Icirore c'ingeso nziza c'imico myiza iwabo n'umuhungu barambwira neza yuko umuhungu yaragukunze wowe Cirore mugabo werekana igisombi yego waragiye n'iwabo ntiwatekereza uzana ibintu by'abakobwa umengo sinigere bameze umva rero ubwa mbere abavyeyi barabiravye barakunegura ikindi naco bibagiye ko watutse sobukwe yego kino numaze gutuka sobukwe ubona ko sobukwe kwemera kuza mu no kuvuga ko yatutse benshi jewe ndi umwe mu bo yatutse benshi iryo nibara ahubwo ndamusabiye ikigongwe n'ukuri aho yagutuce n'ukuri mumugirire ikigongwe muzoba mukoze n'ukuri bavyeyi ndamusabiye ikigongwe umuvyeyi ntiyicaye mwahamubona biragoye ndamusabiye ikigongwe kuri we mumugirire ikigongwe n'ukuri eri kujya n'umwana aracari muto mumugirire ikigongwe ajana n'ibiguruka yibaza ngo azomera amababa mwicarike muhanure ndamuhanura amakosa menshi cyane amakosa ibone aho wasara utuka n'abandi ahubwo ntabandanye ashiramwe ayandi makosa hera wagiye gutuka sobukwe ariho wogiye amakosa ni menshi cyane yakoze akuntu yoza mu rugo oya twaramugiriye ikigongwe kudutuka ega tutse mutama bayatutse naje nibikunda rero ubwira uti wa mukobwa itonde ubu mukobwa uzoromuka nzi ni umwana mwiza ni umwana yitonda ariko mwene wabo Cirore aramujyagumba akabonge kagiye kumwica ukunda ariko aramujyagumba n'ukuri amujyagumbira ubusa aramurenganya ahubwo ugenda ubwire mukunzi uti wiha amahoro cyane umureke Cirore agira ibyo agomba byose akora ibyo azoshaka gukora mu jisho ashira mu oya twaramushimye mukunzi naho ntiduhindura twarabonye ingeso ziwe ntiduhindura baraciye hirya no hino tubona n'umugeni kabisa kwemera mukunzi umubwire rero n'umuremeshe uti wowe humura yego bakwice nabi bakwice bufunira buhoro bakumbagaza bagira gute uti nta ngorane yego mama uti cyamwa c'umugisha kiva ku giti c'umuruho uzoruhe upfe nabi ariko imbere uzoruha umugisha burya Imana irazi ubwenge cyane Imana irazi ubwenge aho byose irazi umuti wabyo bizova mu umuremeshe no kuri izoyijya nawe adashatse guca bugufi ngo abikure mu nzira akunde mukuru we kuko mukuru we nta kibi yamukoreye aramurenganya bamurenganya no kurya mwana wanje aritonda uruhiro imera yiwe izoba mbi no kuri atikoso azoruha Cirore atikosoye umwana wanje zone ingaruka mbi ndavuga ntanyumva
oya azoteba kumve ntanyumvira urabona ko n'umuvyeyi ego rero nta kindi twe twokubwira iyo ntambara twe twibangurukanya gutyo nta kuri kuntu twibangurukanya ego nawe ugende ndagiye ego ndagiye murakoze ego nukuri murakoze ibyakunda akabyumva Cirori ego uwo nzi ko niwa muhabura yumva kuko ndazi ko azakukunda ego murakoze Cirori n'abakamba urarekerana erega ubisira rera azorerwa n'isi ego igiswahili bavuga ngo kuwa utayabona ego murakoze ego musigare ndagiye murenze imitwe y'inzuzi mutabaye bayi natwe turi mu myiteguro asha turiko turayikuyakuya tuyihanagura asha tuzoyishorera n'ukuri tuzana icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. Dr. Mukunzi, kuri ahantu heza vraiment. Non, merci. Peut-être que vous m'avez écouté. Merci. Vous êtes hôpital sinaba kile shama. Mzakazi na kiza cyane shama. Yeah, merci. Hari umuvura nka byose rero presque byose. Ibintu byose bra. Okay, je nibaza yuko nagutebeje kuko ndabona uri ku kazi. Ama VM skizi kwa na traînage ku kazi. Mwana mwanya kumubwenga abantu Dr. Kwaronka mba ikintu kitoroshe rwose. Nibaza yuko ejo nakubwiye ngo ndabishimangira ngo ndabisubiramo. Yego. Vraiment umutima wanjye vraiment waramaze kukwishiramo ubuntu kuri ashe. Même le battement du cœur tero kubati mukunzi. Lazi ko mwebwe muvura byinshi naje nanje muvure mu bandi. Yego. Muhir, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas du tout professionnel. Ahandi mukazi, kandi fisa abagwayi benshi bandindira aho hanze. Yego. C'est professionnel puisque naje ndagwaye ni mpamvu naje kugira ngo iyo ngora yawe sinumva ko il très urgent nkaho abagwayi bari ngaho. Il est très urgent madame, il est très urgent vraiment kuko maladie du cœur burya si ingwara yoroshe si yororo mambwiye ko muvura presque ibintu byose naje buri muvure nabwiye ko mfise ngwaye urukundo ariko kutantahura vraiment je nakubwiye ibyo bintu nta mwanya mbifitiye ndi bize n'akazi ari ibintu nshaka gukora n'ubu vraiment veuillez m'excuser. Je nibaza yuko wabonye umurongo uri ngaho hanze dufise abagwayi benshi tugomba kwakira ibyo bintu vraiment kwanza ushobora kubyihoza vraiment ko maze kukubwira maze kukumvisha ariko ntiwumva nikubera iki ari igihe Imana ishobora kugufasha ukaronga undi ashobora gukiza iyo ngwara atari mukunzi. Je nibaza yuko burya bariho mugabo barafise specialité nkaya gwawe kumuvura wowe muri je ndumva yuko ari ushobora kuyimvura none specialité yanje je urayinza sinumva ko uri mu generalist umva kandi ukora byose umva n'indi mutima birimo n'ubwo naje ubivure umwe ngo hajya y'abagwayi benshi naje ndi mugwayi mu bandi kandi ni umugwayi ari particulier. Muhira umviza nkubwire vraiment ivyo ni ibintu byo kuvugana private apana ngaha ku kazi. Ega problème nuko na niyo prévu kurambira kurondera nuze turi kumwe ntuma umwanya ndagutelefona ndakubwira message nyishura mukunzi umvira ijyo ryanje riguma ari kuri kuvuga riguma ari guhayagiza umwanya urazi kuvanga ibintu by'urukundo n'akazi ukuntu bitera stress. Oya si kubivanga kuko byose kwanza ndi busy ari ibintu kandi ari umuntu andindiriye hariya bako baramutegura muri salle d'opération byose birajana kuko akazi bari baramutegura kugira ngo mugire operation so please I don't have time. Nukuri je nibaza yuko hamwe je nawe twobana nukuri kuko ibintu bihambaye cyane
ushaka mbere na jino kugura na clinique yiwawe personnel numvise ko ngaho kora ari umupumu imbari y'abahindi n'imbari y'abandi sinzi ko kugura clinique yiwacu kandi numvise ko ukundwa n'abantu benshi cyane Oh, Mr. Muhire, thank you so much, but I don't have time. I'm very busy right now. Okay. Very busy. I'm sorry. Okay. I'm sorry. I'm sorry to niba na kushabuje mugabo singeneye ko mushaburira umenye gusa naho bizogenda gute naho wazohere mu myaka cyangwa amezi genzo kumandingira uci yawe. Please take your way. I'm very busy. Can you see? Very busy. Please. Oh my God. I'm very sorry. I really love you. Thank you. Thank you, Mr. Gula. Mr. Muhire, I'm sorry, I'm very busy. Mkonzi, you're very busy. Watch away. Abaganga. Nacu ugenda kurindiriye vraiment. Ndacyarindiriye. Ndagwaye ubuzima bwose kugira ngo umenyeshe itomoye. Sivyo? Thank you, Mr. Muhire. Busy, like you see. Okay. Akazi keza. Merci. Good job. See you later. Thank you. Bye. Isa, mama gani? Yeah. Tubise nabi. Bye. Oh my God. Okay, bye. See you. 이참과 주무기셔 희망고 기티